rimwe na rimwe mbura umwanya, sometimes ubu ndondera ukambura. I see the way you looking so nice, erega ndagukumbura. Mandi kurondera vyanka, panga nkapangura. Se ninakubwira ko ndi outside, komeza kundindira. Yaya ninakubwira ngo sinobaho ntagufise, nzoba ndakubesha fata phone uyikupe. Ni waronka kamape ntugasige, nakoba ko gukeshuze wibuka ugaruke. Nimba ufise ukunda, mumenyeshe kuri legend. Wabonye benshi bamusumba, ariko mutakiri kumwe. Se tuba dufise gahunda, and we don't care how is it the distance. Yaya naritenda kuinga all night, naritenda kukamili ninja, naritenda tinya kuchitinga, naritenda inunga tinya break up. Niwanyima nzorondera besto, naritenda riramwisha shimbombo. Legend natinye kibondo, nitugitinye ingwara baby we are block. Tuba twifunga chanesha, niyo mpamvu ubona ntagupostinga. Oh baby reka kwirusha, ukunzwe cyane mwibanga nk'akaganda. Ninakubwira ngo sinobaho ntagufise, nzoba ndakubesha fata phone uyikupe. Ni waronka kamape ntugasige, nakoba ko gukeshuze wibuka ugaruke. Nimba ufise ukunda, umenyeshe kuri legend. Yes, welcome to Open Mic. My name is Patrick. Ndakuramukije LinoG. Ndakuramukije cyane. Meze neza. Sawa. Abantu benshi ni kuba kumenyere muri watanguye kera kurimba ariko niba kumenyere muri game, you know. Watanguye career yo muzika cyane. 2017? Yes, tanguye 2017. Ubu niho biriko biraza. Nubwo aho kuva kera naririmba ariko niba bwa bitahura. Yes. Wakora bitahura basi. Biri kuza. Ngarabitahura neza ariko biriko biraza. So kugira uyumvire kuri Severin tugasura song wasibisi zerabero kijya cyumvira cyavuye. Actually yarabere yari tukura, nambaye ni kotira bura yariye. Amabara ya Severin mu kotu yazi n'intwa na rouge, nashatse ko bijana. Severin kuri yo gisobanura iki? Cyo ari umuso wakunda, wowe kuri we ni iki? Jenaje n'umuso wakundana ariko kubera je ndumuntu asenga mu Kristo n'umunsi w'urukundo rw'Imana. Ego none abakundana bakundana urukundo rw'Imana ntibishoboka. Umugabo wari muri love janye na umuhungu n'umukobwa. Yes, nabyo nyene Imana bibirimo. Nayibaza ko ari cyo kuba. So bakiri igikorwa gute? Comment cyane. Comment ziri positive cyane. Ziri kuza zimeze neza. Ego je nota ko abantu bayakire neza uko biri kose. So mu kibano ni sawa. Commentaire zose zayo ni sawa kabisa. Ego sindi umuntu ayiga. Umaze kwimindi mazisha bana on the mic nibo bagukorera vision yawe ufise n'inyabaki. Actually ndifuza gushika kure. Imana bifashijemo uko nk'umuntu sinopanga. Ndifuza gushika kure, ndifuza gukoresha ino mpano kugira ngo nanje nibesheho n'abandi bikunze. Yes. Tuvuze LinoG ari muri management cyane. Najari wenyine arikorana. So mu gihe ushoboye kuronka mu management agushiramo inoti ndibaza biri free kwinjira kuri yo. Free cyane kandi. Anakenewe gose nimba ariko aratora anyarutse. Ego. Inyuma y'ijya ndirimbo ikindi kintu dufitiye gikaze baziko abantu bafanze baguma bashaka ibintu bishasha. Actually nta kintu uvuga ngo ndabafitiye kirenze kuko nakubwiye ko nikorana deja. Kumva akazi kanje bari jewe nyene. Mugabo mugiye go supporting nkagira nkaronka ubwo buryo bwo gukora nkabona neza ko uburyo bari bwo gukora ibindi amawugera hari ni menshi amavideo gusa ne yabu. So dusubiye inyuma muri title inyandiko mu kwandika. Wiyandikiye ufatiye kuki nungu yari Severin? Nafatiye ku ijambo legend. Umva ni mwisije gusa y'urukundo ariko indirimbo yitwa legend. Uri muri legend? Yes, of course. Oya. Kare. Mukubaterura. Yes. Terura abana bato muri legend. Yes. Nandi majambo agira avugamo ya. Nafise amajambo menshi gose. Narayamaze. Yamaze gusa umugomba ko muri legend mu bintu byose.
ufite experience y'imyaka ingahe muri agent bw'urukundo ibyo waririmbye ibyo navuze ndabifitiye gihamya n'ivyemeza byose byanasinyiye wabibayemo ego yose na signatire zabyo nivuga ko kuva nk'icubwenge nkitangura kubijamwo ndabizi cyane nabitangiye kujamo kuva nk'icubwenge tusigure ko no munsi haje okubwa nta mukunzi ufise single and proud. Okay. Yes. Hanyuma akarabiro maze kukisiga muri clip video abantu bavuga ati umutipe nimba ari umupede canke iki so ucugira ko nikindi arabavuga yuko ufite agasire kamwe na Kivon the king yeah bon nuvuga ko la belo yo ntiyanditse ko yasiga pede gusa kandi jewe sanse naye sizemo so uvuga ngo ni bwari ubuzima busanzwe ndi mu yari video comme si muziko ufise ivyawo nabikoze kujya kugira ngo isanamize neza gusa ntaco byari shatse gusigura amako bavuga ko ndirimbo yakivumba je nazo ko atamuna ashobora kuririmba nk'uwundi yego naho muba mwaravukanye so hariho image wari ufise kera gwitangura kiri upcoming no most we wanna good still the same bro cyari wawundi kabisa yego so nicaye kinobwira abakunzi bawe muri rusangi n'abakunza indont music cyo nababwira nuko nkeneye amafaranga yego kwe nkeneye amahera bagushiremwe inoti yego nkeneye amafaranga kweli bazi kujya kumenyekana atamera ufise bari kibazo man nusura harakanu za restaurant za Sengs harakanu gashasha harakanu kamaze gukuba kabute fata nka bisi nkuko arubetse mu restaurant za Sengs niyo misi nibiriko birakunda ndikunda y'amadeni gusa kugira ngo ndafata taxi wa mutipe sawa tabana bisi ndirimbo iri kiravugamo cha wifana kandi na video iboneka ikibazo kibazo so ndagushimiye cyane mu kuza mu kiganiro cha open mic